gaho bibaza ngo paranjaniranye ga nikamenye ko iwanje tabuja we nitwo gusoda twawe rabi yo muja iwanje vyarabananiye kungira umuja nikuja kare y'imyaka myinshi mbonaga bega hari ico wampaye para marushwa I'm not like you baby yeah nigukurikira ntabo n'imbere gada je ntiwaserukanya marushwa nigukorera ijoro n'umurango gada be hari ico na hano vyatarayo mahwa ukimbona ukavuga ntaca hanoba ndamukoresha ndamusigara ikarabu nanje ubu nikubona mvuga ntaco hanoba ndakuraba utwiminga nkubaza misava kera wambwira ngo mwayuntamiye none uyu munsi hari ico umariye kakadwi kabi ntaco umariye mbere uyu munsi ntiwagahinyuye ngo ntaco jani umariye utariyo nonaho ngeze hari ico umariye ngo ntaco jewe nzovamwo utariyo nonaho ngeze hari ico urampamwo I'm not like you're not like me just like distracting me devil. Yeah. Thank you. Ugongereko. Chambera agenda mubwire. Yeah. Congratulations. Thank you man, thank you for congratulations kubera ko nabigeme bake dutunze mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba bafise nka level ya hip hop yageze. Oh, thank you bro. Kubera ko je uzomaze kumenya level yagezeko. Je oya level yagezeko urabibona kuko kuri social media niyo tuba turi. Naje nkorera cyane kuri social media cyane. Rero ama challenge tuba turayabona. Urashobora kuvuga ati n'umuntu ariko arakora ntanzi ariko ibikorwa bye bikashikira. Okay. So congratulations rero uri mu bantu ariko ntibakuzi. Okay, turi umuririmbyi ngaha indirimbo ziwe ziri mu bantu ariko nawe utembera ngaho ntibamumenya. Rero nawe indirimbo yawe ishobora kubirikira kurusha ubushobozi kuko n'abantu bakuzi. Okay. Badenzira gihe yacyari hasi gusubikwa vyiwe. Donc indirimbo y'uri hejuru kuruta izina fisi. Uzobashobora. Yatari. Tubabanye gatoya badakaza mu kiganiro Rwati. Merci beaucoup. Kaza mu kiganiro ndabaza ko nijya dukoranye ndabaza ko muri Pagent dukorana je. Yeah. Okay. Turi muri Black Friday hip hop yo ku munsi wa gatanu bade kuva isaha 9 ushikisa cyane roso tuganira amakuru avuga muri hip hop mu Burundi natandukanye muri East Africa no kubiga bari tandukanye. Nibaza ko havenga mugezi wawe ari muri hip hop yitwa Jace Boy Burundi. Yaza ko ngira ngo maza kugira ikintu umukozi araza kugaruka ngaha imbere ko tuzakora ikiganiro cacu. Okay. Awat umuziki muri rusangi uri kugenda gute? Uko bigenda neza tuko ndashima Imana cyane. Yeah, abantu nukuri yitwa bampera umugisha. Indirimbo barayikunze and bariko barayistreaming ari benshi ikirabaryohera. Ego bariko bagira ama challenges menshi bariko barampa intahe nyinshi from the song and I'm like wow. Ayo gira ukora hip hop ya gospel yantuza gusa. Yes. Actually, na gospel rap. En fait, I'm a Christian artist. Ça veut dire yuko ngira indirimbo za gospel. Yeah, mugabo indirimbo zivuga about life and stuff. Umuntu savye genre comment dire featuring ndashoboye kuyikora. When it comes, you know, about life, ikintu kitaza ku gutuma numva yuko dans mon esprit kiko kirampungabanya ndashoboye kuyikora. Mugabo jewe dans mon ministère nkora gospel. Ukora gospel. Ubu rusanga usengera. Nsengera muri quartier 9. Quartier 9 none? Muri quartier, oh sorry. C'est l'habitude yo prendre nsengera muri quartier 9. Nsengera muri présence de Dieu iri muri quartier 9 mu Ngagara. Uno munsi turafise abantu benshi bazi indirimbo yawe ariko ntibakuzi. Urashobora kwidondora umuntu akakunya ati turi kumena naka kuko kenshi je najubwanje sinenda kuzi. Twabwaho ariko ikuba cyawe ndakiza. Okay, cool. Ndanakivuza no muhira nkanakirorera ariko ndazi ko abantu benshi bameze nka Jewe bashaka ko kumenya. Bumve uwari wowe turi kumwe bashaka kumenya byimbitse ejo baza gukurikirana bakoze. Yeah. Nitwa Gladys Bigirindavye niyo mazina abavyeyi bampaye ariko nitwa Gladys Iglesias on social media and stuff. Hama nkaba ndifura muhiri wacu nkaba ndi entrepreneur. Ça veut dire umuntu yikorera utwiwe. Ayi muri byashaka kuba entrepreneur. Yeah. Menga nyine mama maze kuronka ande ma title.
no for real you know nibaze ko ikintu ico cyose biravana n'intego umuntu afise mu buzima kandi biravana na vision umuntu ashaka gushikako nk'ubu jewe kuri université nize entrepreneuriat sinshobora kuvuga ngo ngo nikora ndi muririmbyi ngo donc entrepreneuriat ngo ndabihevye genre je numva nifuza kumenya watanga umuziki muri hip hop canke wabitaga ukundi ko umuziki watanguye gute natanguye ndirimba hip hop nyene hari igihe je nari muri atana nibaza ko ariho natanguye kwandika hanyuma maze gushika bref kuva niga mu windwe gushika mpeze secondaire yose niga muri atana ego hanyuma maze kugira je crois muri 2017 niho natanguye kuririmba then ndavyinjiramo gutyo and then people were like oh Gladys urakaza Gladys this and that and then ntangura kuronka ama featuring and stuff mugabo il a fallu yuko mpagarika gatoya pendant des années kugira ngo nsubire ngaruke kuririmba rero usanga waratanguye na YouTube ya mbere YouTube ya mbere ikimanje jahe actually umuntu yayijera yarabuze comment dire Gmail yayugururiye ko arabura na mode pass hama udafite Gmail udafite mode pass it sucks cyabirangira utangure kuri umwe no munsi indirimbo yagize Gladys uriwe uvuga uti ndishimira naho nabandi kuri stage nova ko ntaririmbye n'ibi just actually for real you know jewe I'm that nduwe muntu indirimbo sinanditse ndayandika d'abord kugira ngo uwayimpaye who's the Holy Spirit actually Mpwemu Yera yumve yuko ikintu namuhaye yagikoze si hanyuma ikindi naco ndayandika for me kubwi wanje jewe nyene iminsi yose mbere ko nsora indirimbo ndumva yuko iyi ndirimbo naho tawundi muntu yoyikunda jewe ndazi neza ko nzamangenda kuyumviriza urumva alors zose ari sindakumenyera ari prayer after prayer ari you know ari umwe ari iki ku mutima ari you know all of those songs ndazikunda for real uririmbira abantu uri kuri stage uvuga ati indirimbo iri mu bantu niyo yasize mu bantu nizo zose nico nshaka kubwira en fait pour être honnête jewe nimbere yuko mfata iyi break hariho abantu bari banze uravyumva byose guhera ku ya mbere wanashima guhera ku ya mbere byose ari abantu batanguye kumenya uretse yuko en fait une carrière irakura siko ikintu cyose urimo kirakura rero ça veut dire abantu bagenda barongera kandi kukumenya akoje tumene baza ku ndirimbo ko ni niyo ndirimbo batuzanye badone ndirimbo maze kigo cy'ukwezi kumwe yego cyane ngereje kumviriza indirimbo cyangwa haraba lyrics indirimbo ndashira mu kategori atandukanye umwanya ni gospel undi umwanya ni profane sinzi wowe ushobora kuba warimbye nka gospel muga amajambo arimwo ugereje kumviriza umenga ni indirimbo itari muri gospel aho nigana nakunzwe n'umwe gusa aho niyanka niwe yankunze hari ashobora kuba ari Bifresh on the floor ashobora kuba ari Pascal umenga ni yawe yo mu rukundo abandi banashobora baririmba uroze mu bitero ntaguciriyemwo mu bitero birimwo genre ni aho nigana nakunzwe n'umwe gusa aho niyanka nakunzwe n'umwe gusa fise umukunzi fise umwe gusa ni Yesu arimwo genre mu bitero nuko nyine ngira ko ndabyandika ndakunda kuvanganya amajambo indimi byose hamwe harimo n'ikindi kiri mutoko turabera neza ni naco nyine no kumenya urumva donc hose urumva yuko ndiko mvuga Yesu ntaco wala kulapa ntaco kulaputa mustani ntaco wala kutapa kama ikindi en fait ni kirimi cyo muri Afrika urazi ko muri Afrique dufise indimi nyinshi cyane kulaputa musaya chola kulaputa musaya hari abantu benshi bacayibaza ngo ni Kizulu mugabe it's not turafise indimi hariyo comment dire hariho n'ibintu ubivuze mu Kirundi umuganda ashoboye kuvyumva kubera amajambase rero hariyo ururimi rugomba gusoundinga nk'Ikizulu mugabe atari Kizulu ariko bisigura gute bisigura quand j'étais énervé igihe nari numva shavuye cyane muga odora y'ugushabura musaya chola kulaputa no musaya ça veut dire igihe nari numva shavuye niki yande ni kirimi cy'Afrika naravuze ko ntazapfa ndakivuze kubera nzora dagikuramo amajambo ile jambo tudasha kuvuga hari yuzo za abana bazora oya usanga bitazwi bitarabaho bino bintu urumva bakivuze barashobora guca bagenda bakaza baratoramo amajambo n'abandi rero bashakashatsi barabayeho ushobora gusanga nawe arakana wifuza sinshaka yuko batora
baranywa amajambo niba urwo rurimi ruraryoshe for real urwo rurimi ruraryoshe ariko fasha ubizana akapera gatoya anye umviriza God bizana akapera gatoya nk'imisegura nka 30 urwo rurimi gusa akapera kago ngire ijya verse verse yose ya mbere yego okay twala kula puta n'umusaya did wanna live just die nkubwiye ko naba mu misaya je ntarahura n'umwami wa faya akuri bisiki ya hayataya ekanuwaniza futa narataya na bimwe nazika na bimwe navika hola zukana na bimwe natrika na kumwe na foka na kumwe na goka at the end of say you call me sweetheart yeah you call me sweetheart at the end of say you call me sweetheart yeah you call me sweetheart at the end Messiah called me sweetheart nta kimwe game over nta kimwe shoboye gutaha game over ariko kandi je nkunda nibaza urabona ko ni gospel by the way mugabo nk'ubu haje bifes on the floor kavuga ati je ndakunda ukuntu wandika ndakunda mystery yawe ndakunda melody yawe dukora indirimbo ushobya kira gute sino vya Oni first ibintu vya gospel nk'umubazi bon sino vyanka kuko d'abord n'umugenzi as an artist hanyuma ita kabiri ari mu bantu nk'umu artist anshigikira cyane akunda kumvuga ahantu hatandukanye as an artist nk'umu artist ahagiye yeah for real rero sino mwankira bifes en tout cas sino mwankira mugabo bien sûr umuntu wese nanone yoza sino mwankira ariko no mwexija ati ibije navyo ndirimba amatexto ego nza kumva yuko bidahwanye n'ikirere jewe nkoreramwo ntibikunda wowe shaka birimba nta kibazo biyo mu rimwe iyo ndirimbo jewe ndayirimwo ntubiririmba naho bari gwawe ego aha twisimbere ku kintu kizanye na terekana n'ivyo bijambo bya baba type iyo muri bamaze kuba afite career nziza cyangwa amaze kuba afise indirimbo zitandukanye zimaze kuba zaramenyekanye canke afise ingabire hari ikintu bita management gishobora kumufata mu mingwe canke aba sponsor canke manager umunsi kuri Gradis bihagaze gute zino mpano ziko zigaragariza he ni ku bufatanye bwo kwande ndi muri Milisos Milisos niyo label ndimo harimo bagira Dan Rapper Nuze CG ya abose mushobora kuba mubazi cyangwa mutabazi voilà uno munsi Gradis wa 2024 aratandukanye na Gradis wa 2025 kandi wanabibona impamvu genda bivuze uko genda mu influencer ndo mu promoter ngura ku mbuga zigiye zitandukanye burya umuntu twe yatwinjiranye tutanamuzi turamubona kandi tukavuga duti uno muntu kwaje uno muririmbyi kwaje bisaba agira izindi nguvu yongereje kugira ngo ntasubire inyuma no muri Gradis abantu barakuzi indirimbo zawe ziri mu bantu uriko bipanga gute uko kuntu winjiye mu bantu kuna abantu bakwakiriye kugira ngo ejo ntudusubire inyuma comment dire je ne sais yuko le plus important ni kubandanya ukora mu bintu byose si waratanguye ikintu bandanya ukora kandi ni kubandanya nkora juste kubandanya nkora hanyuma hari gukora kuko uno munsi hari muri ndashaka kuba akora ati genda muri nyene bisanzwe mugabo ejo washika ku yindi revuga avuga ati rero ya revu ndayivuye ko bisaba bya bintu ndabigire sérieux cyangwa mbe sérieuse uno munsi Gradis tugeze ko si wa Gradis asora indirimbo avuga ati ndayisoye nyene bihereraho wa Gradis dushaka yuko asora indirimbo ntiherere mu Burundi ishobora no kuja bukanze rero ico ndiko ndashaka kumenya uri kupanga gute kuzoshikana ibikorwa vyawe kure birenge aho byahora bigera d'abord itambere nibaza ko ari gukora umuntu comment dire nsanzwe ndirimba indimi zitandukanye nibaza yuko mu bintu vya mbere bifasha indirimbo guparsa no gushamo n'izindi ndimi abo bandi atarabantu bashoboye gutahura right batazi natantane kandi muri hip hop Kirundi you understand ça veut dire je compte continuer à travailler kandi je compte yo kuguma n'improving I don't like kuguma ndi hahandi ndi wa muntu iyo numva umengo ndi stuck ahantu je dois faire tout kugira ngo urumva bitere uji imbere urumva rero je compte kuguma n'improving nimba uko nkora ubu namashaka something new nimba ari ugukora gutya nimba ari kugira iki hanyuma yuri umuntu arimba gospel uraza aho bihososa d'abord c'est dans la prière ariko rero mugabo gospel
ya hip hop mbengiza kwitandukanye n'izindi ndirimbo zo guheba nguza hari ukuntu ushobora gusanga nawe uri mu radio gushaka kumva ikintu ca gospel kiku hip hop umuntu mushwanye cukubita mu hip hop harimo hari abantu babikora dushwanye hip hop actually de nuvumengo nako hip hop yawe ikuza mu gute n'igihe ari umva gukora indirimbo haba ryari uburi hehe mu kirere kimeze gute je biratandukanye biravana sincèrement mwere kuri ico ca hip hop comment dire gavage jewe as a rapper urumva nk'umurappeuse nijya turi kumwe nashima n'umurappeur ça veut dire nawe nyene yo bivuga kwandika deja uronse flow ukaronka aga flow karyoshe urumva kwandika muri ibintu biryoshe ibaze rero cigenda kwandika muri beef seigneur muri kaka imwe ushobora flow ke ugashobora sawa gukoresha le terme muri toilette ugacahugura ugacita please why kubera hari abantu bavuga buzz nigira iki mugabo trust me indirimbo y'beef izoguha buzz muri uwo mwanya mugabo nta numwe azo kwamushaka kuyumviriza akora ko abandi bavuga ko buzz ishobora kubizamura umuririmbyi yumviriza ndakubwira yego uzo kuzamura muri uwo mwanya mugabo umve yuko niyo baririmba ibindi bintu ugira imana ugira ubuntu bibaryohe bitabaryoheye uzocuba muririmba I swear for real sino bizoca bisaba yuko wamuririmba vya bintu bibisha kugira bavyumvirize you understand you know ko as an artist urakwiye gusetinga ikijewe nico kindefinisa artiste ndashaka gukora ibindi ndashaka guhitamwe ibindi ndashaka guca muri inzira kuko ivyo utabikoze uko urumva ubuje wese kujaniye shaka ngo tuja kurimba beef wagi yo urumva uravyumva nawe kandi nibaze yuko umuntu wese iyo ufise ikintu uriko urakurikirana wowe nk'umujournaliste urashiraho ibintu cyangoreramo hariyo nk'ama interview ujanamwo ukavuga ati nanzingo ndubaho you understand so birumvikana cyane alright je suppose ko umaze gutembera atandukanye hanze y'igihugu canke mu Burundi mu dia province ahaze nshaka kuhemera sinohemera simbesha gusa urumva ngo shana hip hop mu Burundi azingina imeze ya muri gospel kandi urazi hip hop zunga mu Burundi zazabwe n'abatipa muri kuva muri gospel abatipe ba Big Zoe ba Press Machine yes ba Press Machine hama ba Victorious baraza bavyivangamo bandi hip hop yacu tutisoza muri gospel cyangwa atandukanye uyiha uburemere umeze gute tuje kwiga cyangwa tubandanyiriza hano bimeze neza hip hop shani bazi yuko waje muri gospel ucamajana handi abantu le gospel pas le gospel bref le hip hop nibaze yuko hari abashoboye kwigira hari abayigira neza for example ni benshi batandukanye Big Zoe ayigira neza Press Machine ayigira neza ni benshi uyu mutipe turi kumwe ayigira fresh sound for real next week tumuhabwe nka Alec West genre muri ni benshi babigira neza kandi gutandukanye but nibaze yuko abarundi ntibarishona hip hop siho bari ntabashaka kuko dufate par exemple muri Angleterre hip hop basenjozi bose bande bose urumva bagiye ahantu abantu urabona yuko these people barashiye hip hop n'ikintu kiri gusoma mawe n'ibindi for real mugabo ino urumva unacasunika ni amapia shaka muzisera mufise ubwoba oya ntabwo ukorera Imana bavuga nti Jesus ndagukoreye ndahare ndeteza kuri YouTube ati yes nibikore amura bifuza shabura gute oya yo wanna she oya bajya ayi sinzi ko bavuga basohoye ibintu mugabo let me tell you something no hip hop bushwe no munsi we are just doing this like basha hip hop irajoshe zamurumviriza iragusha gusa n'agace mu bundi bayiye niba mukose ho twe Black Friday hip hop oh really oh congratulations yeah for real ndabiryoherewe le truc sirenzi kwibaho Black Friday hip hop nukuri muri ko muragira ikintu ciza cyane and maybe hari abantu benshi mumaze kuyikundisha batari si bamaze gutanga ubushimwe butandukanye nka hip hop oh
Wow, I like it. je kibazo ikindi fise Gladys urubuga rwa TikTok kuri ruvuze iki Jewe. TikTok nukuri ndafiseho abantu babana beza cyane who posts indirimbo zanje who posts ibintu byanje bakanakommentara abantu benshi kuri TikTok fise abantu uretse no kuri TikTok gusa na Instagram fise abantu nyene bari sinzi imana yarampaye abantu nyene baryoshe ku bana ukurikirana gute ça veut dire ukurikirana gute kuri TikTok follower bagufollow aba followers ni bangahe ni 14,000 something uno munsi isi yose dufate nk'umuziki wari wose ububakiye kuri TikTok nibaze kuri kurabibona niyo mpamvu ndakubajije nti TikTok kuri wewe uyiha agaciro kangana gute kuko uri kuraraba uno munsi nimba ari umuntu ashobora kumva indirimbo yawe nuko ashobora kubona undi muntu ariko arasubiramwo ivyo wewe waririmbye biciye kuri TikTok uno munsi uriko wipanga gute kugira ngo ukomeze kuri TikTok kwajya ama challenge agera kure cyane challenge y'umuntu yiha agaciro kangana gute uriko wikomeza gute kuri TikTok challenge y'umuntu ndayiha agaciro cyane for real yeah mugabo rero ndababwira ikintu umwenga jewe sinayinze gukoresha TikTok mbere ukama mitwa ndavyiga hari muri 2020 now for real urazi gituma guyikoresha genre guposta itu mugabo hajya anye urazi hariyo ukidocumenter encore plus igituma ni kubera jewe am an artist yes mugabo ndumuntu akunda kuba kure ya comment dire ndumu introverti quoi et jewe les réseaux sociaux c'est undiko iraba trop mon truc kubera na kazi je dois le faire c'est le ministère mugabo mbere sinari umuntu sana wa réseaux sociaux jewe sinari umuntu sana wa réseaux sociaux ndumuntu ndakunda nimba muje gukora kazi nimba muje kugira iki nimba ndakunda mbe offline uravyumva and then nkora ibindi nateze canke ndaba ibindi bintu mugabo sinzi sinari umuntu wa nkora create ya ma réseaux sociaux ariko bukuyikunda sigisabo nitegeko man, you understand? Like, yeah, for real. Every day you have to go and just say hi to those people. And as much because those people are so sweet. Nukuri to my followers. Oh, I love you guys. Musumanzo tuzohura ndabahiyambi muco mutayiwani. Akunda kudakunda gukora ama live nk'abandi. C'est quoi le truc? Live name. Live kuri TikTok. Live. Yeah. Sindabitangu. Live nibaze ko nzoyigira mugafu nawe ushaka kubanza kuza ndabaha ibikorwa tu vois yeah pana ko urumva jana uragize live urababwiye amajamba urafyo mugabo yuko babaha ibikorwa just give them work first and then you will be talking to them harukura bawe kuba kubigira ugasanga afite TikTok mugako ndirimba agiye kubakora irafite akajambo gake canka kana yo barefre bagakure challenge urashobora kwiyumvira gukora ku ndirimbo ugasanga mugifite refre yayo iguma igaruka mu matwi y'abantu ugusumba ibiteko ifise mu matwi y'abantu kiguma yumvikana cyane akora ama challenge jewe ico nkundiri ico shimira imana yanje sikindi abantu banje bagira ama challenge they baburuka igitero cyose ugakunda for real very ndashakirimi urafise genre yeah urafise TikTok yeah ndakora abantu bagira challenge jewe warananiye bagira bagira naragerageza yarananiye chora kula puta ni misaya dirwa amafiera y'abafise na like wow bisana bari branche akundisha ari gihe naruvuga ati iyi biracari gwaje cyane yabaye abishobora kuboneka na muri nef nabako hari abakobwa n'abahungu jo chora kula puta ni misaya dirwa na I'm like wow okay Poshana ma ariko tabazo nije ko bavuga niho nabizi oya umwana nabo yiho abajije ijo yagize peut-être nka comment dire non babi commencer iwanje uwo muntu ngira bya mbinye musanga bakuzi indirimbo cyane bagaca bakubaza uri basingo dusigurire ngo bya ngushanga ndaje ntavyo nawe urakwera
I love it narabikunze gushanga urashobora kuzabura ko ngo muganiriza ko bisigura acara musigura naratwe umusaya nawe nshaka musigura mu story shati wabitoye n'ivyo nyene I'm like hari show uheruka gukora show mbona witabiriwe n'abantu benshi kandi ubona yuko barakwakiriye neza kuri stage wavyakiriye gute kuri stage ukabona yuko abantu bose barazi indirimbo barayiririmba barayitamba gushika yahamagara n'umwe mu bigeme bari mu iyo show ejo bitenda gukurikirana mandiko ndakura akaza kuri stage top la man wavyakiriye gute urazi ijya show by the way yari show ya Many Souls yitwa Many Souls Connecting ya twese nk'aba Many Souls and then nari like ufite ndabibonye nari genre nibona nuko abantu bakunda ijya ndirimbo nari genre sincèrement sinokubesha mu mutwe mu mutima ikintu canje cambere canje munari Yesu ndagukunda vraiment nari genre thank you Jesus yeah numva ati yes urakoze this is you know nibaza yuko every kind of success ni money you understand yeah there is no success that you can give it to yourself na success ihari wo kwiha wewe so I was like Jesus thank you you know this is you yeah for real alright Jennifer no bwana Joffre mwenye kwa tujana ariko mbere ko turangiza je mfashe gatoya tugaruke muri hip hop indirimbo twayumvise tuza kurihereza abantu bayumve twamaze kuva kuri YouTube yacu ariko genda we California minota 3 twava twitahira umbe beat minota 3 minutes yeah wanyagasa urazi kuvuga yuko urazi ari nka beat ya 3 minutes je urazi le truc ari yindi nyene nandika ama flows atandukanye cyane kuyo ngiyo chona kula puta ni musaya did you wanna leave just die mugiye ko naba mu misaya musaya naho wayigira uko ishiramo ngiyo wumve ntibishobora kwinjira namo kala kula puta uravyumva ni jana Nilisema as a rapper si ibintu bintu biri ucume ngo umukobwa mwazanye yagira karap kari leje nivyo byo bakobwa agera if I give you a rapper see you better kill it nyuma ikindi naco urumva mwana we dufate nkiyo hold up hinge umve ngonga harimo copyright mu ndimbo yawe copyright why hoba mo copyright I don't understand nabashizemo nope I don't think so kuri YouTube mbona ko baraguhereza imiriro nyinshi harimo copyright umuntu iraza hariya ko tu live okay harimo copyright aragenda bivuze mu bashaka dutara copyright twayivuga deje kiganiro ariko ashaka kugira kapera gusa ibyo birakwiye yakoze igitero cya kabiri cyari cya kabiri igitero nani ya mbere yeah okay chukuri ya kabiri na reformasha turangiza okay nawe muzirikane calling your name holy creator calling your name yeah we flex we cracks ya kukazirikane gahorane nawe gahorane fire kakwibutsa how deep is love is a power kagumane nawe kakuduze haya kakujani wanu zigera uko bita swatter yeah we flex we cracks ya kukazirikane gahorane nawe gahorane fire kakwibutsa how deep is love is a power kagumane nawe kakuduze haya kakujani wanu zigera uko bita swatter dusoma icyambere se tuvuga twugure twagiye twala kula puta no musaya did you wanna leave just die numbwire ko naba mu misaya jinarahura n'umwami wa fire akuri bisiki ya hayataye eka nuwarinza futa na rataya na bimwe navyika na bimwe navika hola zuka na bimwe na trika na kumwe na foka na kumwe na goka at the end Messiah call me sweetheart he call me sweetheart at the end Messiah call me sweetheart he called me sweetheart at the end Messiah called me sweetheart ikibazo cya nyuma bashatwura umunyago tugenda ni ikibazo kivuga uko muri gospel yo mu Burundi hip hop hoba hari umuntu akubera ikitegererezo I am ni benshi brem
icyitegererezo. What do you mean? Like an inspiration, like transpira. Ukuntu Big Zoe yandika birankwega cyane. Yandika ukuntu biri mu gang for real. Bize rap ya Big Zoe like what? Ariko amatext tutu. Oya nuko rap bravo. He's a legend for real. Ukuntu ama flows yiwe melody ukuntu yandika. Nshatse kuvuga basi urabona umuntu yari mu artist. Arabatesa muri flow. Arabatesa no mu kwandika. Mugabo muri ivyo bibiri hari ikintu camagitesa kurusha ikindi. Ukuntu nushobora deja utesa mu kwandika gusa. Aratesa yaba muri flow yaba mu kwandika. Mugabo mu kwandika hoho aremeza. Yeah, for real. Ukuntu vyiwe nyene. Binavuze ko ari ibintu byinshi mwigirako. For real. Ukuntu yandika ico rero kuko jewe ndakunda kwandika neza. Ndakunda mu rapper yandika neza for real. Wotu mukunda wandika flow akatuma yibura mugazi kwandika neza. Nibaza ko ari kubera uyu munsi lo rap benshi bayikoresha mu beef, bayikoresha mu gutukana, bayikoresha mu kuvuga ibintu nyine usanga sorry kubivuga by'ibishego. Rero c'est comme si kila titu kumengo yacitse ibintu ya umva ukuranzana kwi genze kuririmba ngombye kuririmba ntakurimba nivyo myibara takurapa rero cimengo nikiri respect kwa kundi ubonye umuntu yandika neza kabisa na flow nziza you like wow hands up for real. Alright mbeko turangiza dufashe gatoya kuko kigaro twatusa n'abagejeje agasore karugi badewe twibandanyirije sadutaha kajambo wagendaye akajambo hanyuma akajambo kahadya mu isakoshi ni sawa ariko nako kuvuga twavuze so Imana bahezagire abantu mwese munkurikirana kuri YouTube kuri YouTube, TikTok, Instagram kuri Yesu abampera umugisha cyane niko murakoreshwa n'Imana cyane kugira ngo muhimbare umutima wanje no kugira ngo ubutumwa bw'Imana bushike kure kugira ngo Yesu Kristo mumenyekanishe hose n'ukuri Yesu abahezagire azabampera ijuru uko mushigikira muze mushigikira n'abandi kandi Imana izibaronse Imana yanje izibaronse abandi abashigikira nkuko mushigikira for real muri ko mukora ikintu ca grave so thank you so much. Je suppose ko Igor Burundi afise église aragutumiye uzasaba amafaranga. Come on. Bivuga matane ngamwe back fam. Ni inboxi. Merci beaucoup ndagushimira kuze kubana natwe muri rusange. Ego sha merci beaucoup. Uragiye no munsi mwiza. Ego. Padre. Nanje ndabashimiye cyane mwakoze kuntumira ndashimiye na Alex West yakoze kumperekeza thank you so much. Jeje wavuze nzovyumvira hano twe turafise kono do ntugire ikibazo bite yose ushakura ironkana merci beaucoup ku bakozi bacu je wakoze cyane kubana nanje mwe cyane abakunzi baba bari kumwe natwe kuri YouTube channel ku mbuga